icyo kintu cyo gufungwa eske utubwira basi akantu kanasho gato aco byavuyeko gato peut-être stati byonyene ni stati none ibindi ni stati ramaze gufungisha none umuntu agiye kwitwara ntuzi ko abantu bagiye kwitwara atagutore umuntu wandiseko bagenda kwitwara ngo nabararaje orke nabo mugabo bari bantutse muri groupe WhatsApp rega nisaba isago z'abakecuru ababuza bajya mugu J'en ai connu yaragize amakosa kubishira réseaux sociaux jamais exposer la vie privée de ton enfant comme social networks we need to deal with this thing kuko namatwa asumira umwana yarariza la telefone papa waravuga ati ndakeneye ko tuvugana ibi bintu mama yagize biki Lolilo umwana we umwana washani kunya telefone Lolilo papa wiwe arazi ko Lolilo ari papa wiwe parce que niwe yakuza abona why mama we yoza kumubwira ati Lolilo si papa wiwe akaza kumwereka uwundi malgré tout azo respecting Lolilo kandi azofata Lolilo nka papa kuko niwe yamwamye hafi kuva akiri umwana amuziro Lolilo naramushorera amavuta naragendiwe gutora amavuta je narisiga mu korogo ya Lolilo akora amavuta meza demiseze jina rumubetise narisiga mu korogo narera Lolilo akora amavuta meza cyane yo tararayifise naragenda mu Nyakabigaho yaba agenda gutora amavuta Lolilo rero namujya mwana namanda musanga ahantu hose nagenda gutora amavuta yaba Lolilo naramusanga ujya mwana kandi ngaba kwa papa wa Lolilo yaba muri famille ya papa wa Lolilo hajya mu kigwazi sinone umbwire yuko umwana wowe zakumira ngo ujya si papa wawe nkakwemere abana barafise ubwenge Nelly Nat ni nabahe bantu bafitane beef muri industry jewe David balio ntuvuga ati ni balio I don't give them a fuck man so firstly I need to be clear for this thing jewe umuntu azi ko dufitane beef Arizi. Arizi. They are a team. I'm the one only. Yeah? Bisigura yuko ndumwe. Nawe ni benshi. Simbizi wa semavumba urabizi nakubyuga sura gukorera ikiganiro kuri TV online ndakubloka. Ushaka kuyivuga gato. Ushaka kuyivuga. Ndayivuga kubera. Bakunze bakaza TV dropping a comment. Umuntu ramuzi dropping a comment. Abandi nabo bakavuga ati Njo gituma jewe vraiment abahaters barahari ndabazi kandi ndabazi indi side nabo uzovuga ati ntaco dupfa turagifa kirahari babe bavyemeza kirahari cyo mupfa cyaruzi izo kuca abantu usohokana yambusohokana n'umu DJ nyambusohokana n'umukata makuni nyambusohokana n'iki abasohokana n'abazungu mubareke tumebarikiwa Margaret nyambatari inzu yanguriye atarangurira inzu atarangurira imodoka atarangurira iki batusohokana n'umuzungu niyo niteka iwanyu barasohokana n'abazungu oya Nelly Nat asohokana n'umuzungu iwanyu murasohokana n'abazungu no Eske uzogira taye nk'ikidaje cha Primus yubitse hama gucushaka gusohokana n'umuzungu hapo unalaumu wa fans you are there because of them abo bafana nibo bakugize wewe Bface yaranayivuze ko bamugize yaragize mukuru kubafana vraiment now uraje ngo bafana ngo nibo batuma ngo nibo bafise amakosa nibo batuma ngo twe tudatera imbere umuziki wacu udatera imbere no ahubwo umufana ni wakugize I'm beautiful. Oh my God. I'm so beautiful and sexy also. Girl, sexy girl. Kandi sitaye nziza. Inda yanje nta madoda niriko iri pla. Urumva se inda y'ama abdomino cyangwa ndakwereka. Sizanda zikatamwe kabiri wicaye hengaka. Urabona inyenye yanje. Urasinyeye. Sinyinyi wanje izi nyenye ziwacu imitwe yacu bahora bayikata bagaca bagenda gushira ku masamagi zizaziruka Jesse mfa kugendera hariho hose nakuvalisa Nelly Nat dufise fari zinasatu binga bavuze ati muhe award umwe umwe kubera tolamwe muri ababiri satu bintanuze dufise Birimani boy nga dufise Birimani boy rimwe abatipe babiri urabizi umwe bavuze ati Okay, la supposition est toujours ma force. C'est Lindira gato. Oya gato. Oya, sishaka guteranya. Sishaka guteranya bavuze ati
tora seruki sera ton nome ton futur. Kazwa TV. Yes, bakunzi ba Kazwa TV nkuko mubizi nkuko mubibona ni Young Black name TK from somewhere to BJ full name ni Kelly Tawanel aka Chris Brown. Yeah right now, Hii ni Kazwa TV, make sure subscribe, angusha comment yako, pia nimwibagire gusharinga kubera samvu one pano tuguma tuba vanga tuba ibiganiro bitandukanye aba star abantu ba shining bako ba shining abantu bagezweho turi kubona na queen of best queen of best. So how are you doing? I'm good and Metenet. Yeah. Ndagiye guhola nawe net. Thank you, me too. Nelly Nat. Yeah. Noma. Uchishira ko noma. Nelly Nat noma. Yeah. Nelly Nat amakuru yawe. Ni meza. Ndagiye guhola nawe. Nacho ndaryoye kandi ndakunda ngene ukora ariko rero creativity rege igare kutavuga ngo normalema Normalma. Normalma. Yeah, of course. Yeah. Thank you so much. Ni Nelly Nat abantu beshi bamenyereye muri Buja Flavor ariko ara trending muri industry world. Afite brand ara imetiza industry. Nelly Nat kwanza banza uramusaba kunze ba Kazwa TV and then Kazwa TV, yeah. And then ubalamuse and then we presenting kwanza ko shock present maybe office ibintu byinshi shock presenting agent hadi cause agenda kuze nk'umustar ndakuze like mugabo peut-être ya beaucoup de choses que qu'on ne sait pas connu mais les autres qu'on connaît. Oh my god. Just not a good kwengesha bro. Chukuru afete afete the way kunanda kuza kumasati mungu la kala cyane like abantu beshi batukunda twengeshane bazingo ndakindira ndatwenga je sinkaze cyane oya abakunzi ba Kazoza Kazwa bisigura Kazwa en fait ni zina ryo mu baskuta abantu beshi bagiye mu byo baskuta bise bya totem. Okay voilà. Okay, abakunzi ba Kazwa TV muraho amahoro umwaka mushasha na felicitation kuri Umwana TV. Turakeneye yuko zigwira zibe nyinshi kugira abajene baronke ubuzi baronke ikiboki banimeshi bafsetala kandi si bose bizegwa n'abantu. Reka tumushimire ko nayarazanye iyi initiative c'est bon. N'abandi bagire kwa matwe turatsuba ibiganiro tseka kuba ibiganiro. So ibiganiro kuko ntidushobora kuba abo turi ama TV atatuvuze atatwanditse ko nuko rero ndabaramukije mugire subscribe na share and comment nimugire dislike mugire like yo merci beaucoup ngako bakobwe ngupika yeah merci beaucoup ni Nelly Nat bavuze industry umbiki haje ni nomva entertainment yeah umwidagaduro mubusanzwe abantu beshi bakuzi kubera industry bakuzi kubera entertainment wotubwira kwaze kuno watawe kubyinjiramwo kuko ntibyorosha en fait halabagutukisha halaku like there's so many things maybe umuntu adashobora kwihangana mugabo warabyihangane kandi wimaze mu gihe kirekire wotubwira ngende why byagenze kugira ngo ubyinjiramwo en fait 2015 natangiye WhatsApp WhatsApp. Natangiye kwanza kuza ndavuga cyane muri group ushize muri group yawe yabifise vibration n'abanywanyi bari muri iyo group bashaka kuvuga bati ewe Nelly Nat ntaraza dufise groupe de famille turagushiramo barakunda inkuru baje ngaza ndavuga neri inkuru and then mugabo narankamanyanga ukunyene urabona mara shaka kudefanda abantu sometimes bitagenda neza nkashaka kwandika gati ikiyo bagira gutyo bigenda gute kukibi byabaye kuki batari kugira gutya hoko kugira ibi bihinduke nkaza ndavuga abantu bavuga ati wow uyu muntu arafise
afise ikintu muri we turashaka kumumenya umva barashaka kumenya ipi bigenda uko nyene ndizegwa n'abantu bakaranshira mu groupe yabo sanga ninje mu bintu by'abastare gucreate ibiganiro byo guhostinga abastare kuri WhatsApp 2015 niho nakuye ubucuti rero n'abartiste gushika yahongera kuri Radio Rema FM. Voilà. Ja ushobora kwinjira mu artiste sometimes bamwe bakebula. Mu groupe ya WhatsApp naratukana. J'avais. Ngasi natukuta nanguye. Unanguye naca ndagutuka. Okay. Uratanga kwinjira. Abahungu baca babonye abakobwa muri WhatsApp groupe baca bazana inbox kudrag. Cyane abahungu cyo gihe bari bahagezwe bari abahungu b'amanimero yo muri South. Bagaca bashaka kuzana inbox na Kenya. Baca bashaka kuzana inbox rero kugira barondera bako wewe naca nzahajya sinajyana inbox je. Naca nzana screenshot muri ya groupe gaca ndagutukira. Ariko jarige sometimes ndiko ndanakuvugisha ndanakwandikira mvuga ati child for que je puisse aller lentement kuko nyekiriko ndagira ndandreka konchira ko yemaze ikintu nshaka kuvuga afate nyawo kuvugisha kubera iki mbambona ati aha nkadekora quelques secondes ni start ni direct abantu benshi baragutinya nkuko kubera bavuga ati twese najewe n'abantu bagira utuntu tw'uduswa insolite muri industry bavuga ati aha Nelly Nat akakalo ngaka ni direct kuri start Nelly Nat kuri start hajya start yawe n'abantu bangana gute Bosinda oya twese babandi banyegeza ko walavye start ndabi confirma neza ariko ubundi mu marakindwi gucyo umva abo marakindwi ushize ko bamwe babigira off kuko jewe ndazi hariyo nk'abantu b'abategetsi bamwe ba hiding agira simbone mugabo bakambwira ati tubona ibanze ko tabona statiza ko fete abo bana bari live abo mbona ni nko marakisi 6 canke 7 8 ibintu nk'ivyo urumva rero barashaka kubashika nk'igihumbi babona amastats abantu igihumbi babona stats ja dufate abo bona neza ni 600 sinkija ko jewe kuraba ngo nakayaravye stats yave aha naho ndabasatiraje ntanamenye ko ndabiraba hari gihe ngenda nkagira checking nkabona vraiment mugabe ico ndi cyo nta muntu n'umwe ataraba stats nk'abantu bo muri entertainment presque nka bose bararaba amastats yanje aba artiste bose uzi aba legend bose turi en contact nico gituma bijya byose murangira hariho abasane babitahura kandi bavuga bati tube turabitahura is the way uburi kura du promoting malgré tout ntanzigo biba birimwo ni peace ya rero urumva mu artiste ubizanye mu inzigo jewe ntangorane okay ni Nelly Nat vraiment Nelly Nat numva fisi ibintu byinshi kubaza ndagusavye ube open Nelly Nat ja kuva kera ukora ibintu uja ugerageza gukebula abastar kubereka ingene ushobora gukora shaka kumenya ni ya changement wabonye mu byo umaze kugira uvuga ati iki kintu kirahindutse kubera I did something ni vyinshi Ibyinshi je maze kubwira aba artiste bagahinduka ari byinshi cyane bebasha no herahe bebasha nk'akarorero jewe ndi umuntu akunda kusina nk'abantu nk'akarorero nk'aba Runtown DJs n'abantu jewe nubaha ni n'abantu kandi barabizi yuko ndi umufana wabo ndi bikorwa byabo barabizi yuko defwa nkiri muri evenement bishitse nashaka kurondera nkavuga ati okay ngo dukorana akaduga bon en fait nyene mugabo hari umisi yahera bizi hari ukuntu baje mu clip indimbo z'aba underground canke abakizamuka canke abandi ba star mu biteramo cyane cyane ndavuga ati no harageze ko ndabakebura ndashaka kuri stati nifo ko mugabanya kuza muraja mu clip mubwe ntimwitahura apana y'aba underground ama clip yariyo yose hama Foko mugabanya urazi mu Giswahili banabita kuza sura mu bigabanya mu barabigabanije kandi rero mugabo hari wari yansiguriye ati baba bashaka gusupportinga abajya abandi baje muno ndavuga ati oya mu bigabanye barabigabanya ni ibintu byinshi cyane
ni ibintu byinshi ni benshi vraiment ni benshi ni benshi je no kugirana abantu benshi hariho nk'abo ku TV online wasanga bafite ibiganiro by'ibishego na Jaco nkavuga ikiganiro kwa Ngibini yaragera mu gihugu cacu ko tubera nk'abanyarwanda kunuko barabihevye bafite n'ibintu byinshi nyene sino bidondagura ndabeza usanga imitwe yacu ifite ibintu byinshi akazina Queen of Bface kavuye haje abafana n'abafana CJ woga kwiza sijewe nise Queen of Bface n'abafana navyo byo byavuye ko kubera ukuntu ngize ikintu gica kitrending uzubona kuri YouTube umuntu arafashe udustati ariko aragukorera ku inkuru kuri Facebook ugiye ukagira #Nelly Nat mama we kubaba umva bacha umukobwa umwe avuga ati no wowe you are the Queen of Bface je ngira ndabitrendisha ndavuga ati okay Sharafata abantu ngo Queen of Bface ubu ngo dada wa taifa. Bindi. Okay, urabibaye mu ibintu kuva kera twashaka tumenye kwanza niza challenge wahuye nazo kugeza ubu. Challenges ni nyinshi. Hariho nk'umuntu ashaka gucreera yani agashaka gucreera nyene agacreera mu Kirundi tukikirundize the team of haters ugasanga wowe ugiye kubwira abantu ujya mukobwa ameze ukuyama ariko arashwana n'abantu ni muze murumviriza ivyiwe n'umubeshi yamatukana n'abantu ntari serieze ubuzima bwaramunaniye ariko uravyumva ugasanga abo bantu nabone baragiye muri ako kabwe bariko barakugwanya nta muntu uzi ntacyo murahurira ko ntimurahura ntimuricarana nta nimero uzi mbwa ukazona muri groupe bariko baragutuka bakakwaduka nico kintu catumye jewe kuva 2018 nkata ama groupe je nta groupe nimwe ndimo nta nimwe ndimo groupe ya nyuma nayivuyemo 2019 ni ya Runtown DJs nayivuyemo 2019 ningi abajournaliste kitire nari ndimo kanje nari ni trésorier w'irya association narakase navuze ati nta kintu na kimwe nkeneye kuguma kuko uko naguma muri groupe bakaza banyataka nanje ndo umuntu sinihangana vraiment ndi gucya twacha dutukanye kabasho urumva vyaragego vyaratuma kwihangana nihangana kuburyo ko umuntu ariko arancafuza nakugize iki turasangira urumva izo ni challenges gufungwa ni challenges ugasanga baguteranije n'abantu mwari mufitaniye ubucuti izo ni challenges ugasanga hariho n'abantu bariko baragutukana bagenzi bo ba best friend bawe ugaca ba oblige gukata bwa bucuti n'ugira best friend wawe ukamuyanya umva izo ni challenges ukiraho nyene ariko nuvuze ngo gufungwa peut-être ushaka bisiguye handi mugabo kuri Kazuya TV dushaka tumenye peut-être ni bakunibaza ko bari hake bamaze kukivuga ikintu ngwanda kubaza ico kintu cyo gufungwa eske utubwira basi akantu kanasho gato aco byavuye ko gato peut-être stati byonyene ni stati none ibindi ni stati ramaze gufungisha none umuntu agiye kwitwara ntuzi ko abantu bagiye kwitwara atagutore umuntu wandise ko bagenda kwitwara ngo nabararaje orke nabo mugabo bari bantutse muri groupe WhatsApp rega ni sawa Isago z'abakecuru ababuza bajya mugu ajya mugu nino mbabarira genda urondere kuri mu ba West ni mugu cyatugira mugu Jesus Christ Nelly Nat Bface of Queen of Bface Queen of Bface so Nelly Nat Kalieli yao ja ukuntu wabitanguye hari cyo bimaze kukungura ja de façon financière pana financière musanzwe Imana izana iguha abantu bakaguha ibintu I think ikintu nagize ni kuronka abantu benshi cyane umuhora wagutse nabo bakaca bama ibintu kandi ibintu biraza ndabibona kandi ikindi naco nuko vyamaye titre bon je suis journaliste indépendante ndafise professionnalisme yavyo
kugira à peu près des uri kuri radio televiziyo khemba ikintu coroshe ntibapfa guhwa ari we wese mugabo jewe narahagiriyeho ibintu byinshi cane ndagura umuhondo ico nico kintu gituma na CV yanje yubaho ya hama ibisigaye navyo nibaza yuko bivanye n'ivyo umuntu ko je ndi umuntu ari update ndi umuntu aba ariko arakurikirana entertainment yo muri East Africa bari gute Kigali bari gute Tanzania bari gute bimeze gute eske what can I change nogira gute nkaja muri gospel za Nigeria bon urumva ndi umuntu ashakisha cyane naco gituma navuze ati izina ryanje ntizogira ubusa bon let me do something nshobora kuzokwibukira ku izina ryanje and now ndi muri entrepreneuria undi muri entrepreneuria nje gituma rero shaka gukoresha izina ryanje ndabivyaza umusaruro and then aba baklia tuzobakura muri ibi bya réseaux sociaux ama Nelly Nat abamukurikirana bazosharinga my works and then aba customers baze yeah of course uravuze ikintu ngo uri journalist professional dushaka aho rero nshaka kumenya akantu ariko nshaka kumenya Nelly Nat seki yakuze gute n'umwana ameze guteja yize amashuri yahe eskara afite diplome kubera I know so many people bavuga ngo ndi journalist mwe ugasanga afise des ans primaire yeah of course I know ndabaza abantu vraiment afise amashuri abiri nga kubera akora kuri TV urane ngo ndi journalist mga je according to me na nayivuze just ndi journalist ne ndi presenter cyangwa ndi promoter cyangwa ndi animateur on m'appelle animateur, tu vois? Vous voyez? Animateur. Et vous, Nelly Nat c'est qui? Tumenye ko linde guhero. Jewe. Ubwambere na mbere navyawe ni ntara ya Gitega, mama, papa, banyageta, sogokuru, nyogokuru, arrière. On sait pas. Ama on sait pas ko abarière peut-être bavuye mu zindi ntara mugabo ndi umurundi kazi jana kwijana intara zose nizi wanje uve nizo mvuka mu intara zose ngiye mu Rutana bon hamacha chanja mu Rutana mu papa kora misosomo société secret du Moso hama afite amafaranga iwaje oya arayafise yo kurya bano babonye amafaranga nk'abazirana mujye iminsi yose byo uvuze amafaranga yafise najya nyene kuko yarankujije narize ibiki ibintu byinshi amaniga munoze muri sosumo ndiga gushika mu windwi ndibuka yuko nibwo bwa mbere nari nduwe mu windwi naraduye mama cavuga turi ko urasubira inyuma ifuko tukurunga ikibujumbura baca barandunga ikibujumbura nigasetse muri kwa adolescence yose gushika n'ubu narize lycée municipal Gasenyi ndavayo narize lycée africain ndahereza twigana na ba Prizi 36 ndamuramutsa hari Prizi hama ndavaho ndaje kuri university leadership university international hama umwaka wa kabiri canda stopping ngo ace haza bijya ibintu vya 2015 et puis candaronka ibintu vy'ibiraka byo kuza ndagira mbe bavyita gute bijya abantu baboneka bavuga icongereza ugaca uba umutranslator wo gusubira wo kubasubiriramwe ibintu haza ndaronka uduseminaire kunyene bon chaniro tuva rero nagiye mu bintu by'aba journalist uvuze yuko ahakana uvuze ngo wize kuri leadership with leadership muri cyagihe hospitality management hospitality with muri kijya gihe uvuze ko leadership wize muri kijya gihe cha 2014 hamucoheza muri 2015 bon si muri twace duhagarikaje ufite harabaye ibintu byo gunga abantu ze baragenda aba professeur baragenda mugabo jewe sinashoboye kubandanya cyambika inebwe mugabo ndibuka ko mango bahagaritse umwaka umwe yego je sinagize sinasubiyeyo oya sinasubiyeyo kandi urumva nico gihe leadership yari izimvye cyane bondi buka ko twari ha $800 ku mwaka wose semestre $400 umva rero sinabaye oblige kubandanya ariko iconzi coco
ico nzi coco nuko anytime woshobora kumva hari igihe usanga ndikundana ndinga kuri online I like you to ntiwahejeje amfete oya sinahejeje mugabo urumva ko ndi kuntuze amacanja kuri Rema baranyakira turakora umva professionnel amfete kuja gukora kuri Rema byabaye nyene bimwe by'ubugenzi canke jewe kuri Rema ni Imana kuri Rema ni Imana yabinko ni Imana yave umugenzi wanje best friend wanje w'umuhungu muririmbyi niwe yampanuye arambwira ati fo kugira uko ndabona kuno kwake ndarondera appointment ndagenda kuvugana na deje arankunda je ndavuga afise ukuntu Imana yamaye kuyaga n'abantu turavugana ndamuha projet ico ndibuka ko namuhaye projet y'ivy'abana cara yemera ni nabo je ndi passionné cyane mu vy'abana kandi uli gikunde cyane vraiment umva nuko nibaza yuko amashuri nahera n'ubu turaciga kuko urumva ivyo nize vyose malgré tout ndafisemo leadership kandi bivanye n'ama formation umuntu yagiye aragira nk'ubu naheruka Nairobi kugira formation y'ibintu vya entrepreneuriat ibintu vya tourisme n'ibintu vya réseaux sociaux digital marketing umva nibaza yuko ivyo byose biri mu vyo byongereza na CV ariko iconzi coco d'ici urashobora kumva Nelly Nat agutumiye ati aragraduatinze ndakunda kwiga kuko na papa yarize urumva ni famille y'abantu bize numva umwana atiga ntiboshaka kumwemerera ubusazi bwose ngira barabunyubahira ko barazi icondi okay thank you so much Nelly Nat urakoze sana kutubwira who you are actually iyi industry urayimenyereye urayimetriza sana turashaka kumenya hari ibintu byinshi biko biravugwa like Lolilo na Shani Queen na ba Alafro ariko ushaka kumenya kuva kera wowe vraiment bukurikirana kandi urari nabikurikiranira hafi eske kijya kintu wabukizi ko gute ko Shani Queen yaravuze ati je umwana si wa Lolilo umwana amenywa na nyina si umwana amenywa kintu nibajije Nelly kandi umwana si wa Lolilo hari kintu nibajije Nelly Nat ariko nibajije afete nibaje ko peut-être ashobora kuba ari kugira promoting ya album yiwe and then I don't think I think yuko abantu bari bakwiye hari hageze ko abantu bamenye ukuri kuko byahereye biri abajournaliste benshi bari babizi gusa ikibazo dufise mu Burundi turi babantu nakatavuze iki kintu sinseruka mvuge nanje urabona tuvugira muri kere bemeze ko nakorako warobeze ngasishaka kuvuga ko nakubwiye inbox agacha kwita ko imwe 24 mbe bayita gute disappear messages agacha kwita akakwandikira urusako ko razi ko 24 biba bigiye okay ariko ushaka screenshot I think jewe nivyo namamvuga I don't need to be involved muri private life y'umuntu I don't need kandi sishaka kuzana the kids babinjire muri private life muri life ya papa kuko umusani nka Lolilo mubonye hajya ni Lolilo mugabo andeo ya réseaux sociaux y'umuziki y'ibiki abari na soul uriko ravyumva n'abantu babe batandukana na Shani Queen is the same Shani Queen kuri écran imiziki stage ni Shani Queen mugabo andeo yo hajya bari Shani afise ubundi buzima bwiwe ni private life we need to respect it nico gituma jewe umwana sishobora Shani Queen yaragize amakosa kubishira réseaux sociaux jamais exposer la vie privée de ton enfant comme social networks we need to deal with this thing réseaux sociaux ni public rumva ni ibintu byamaho ni ibintu bizokwamaho umwana wiwe arakuze ariko arajamo ari muri adolescence ariko arajamo 18 ani hands imana mbabarira mwaconze ico carakuze none how umwana arazi gukoresha réseaux sociaux kuko namatwa asumira umwana yarariza ara telefone papa waravuga ati ndakeneye ko tuvugana ibi bintu mama yagize biki Lolilo umwana we umwana wa Shani Queen ya telefone Lolilo papa wiwe arazi ko Lolilo ari papa wiwe parce que niwe yakuza abona why mama we yoza kumubwira ati Lolilo si papa wiwe akaza kumwereka uwundi malgré tout azo respecting Lolilo kandi azofata Lolilo nka papa kuko niwe yamwamye hafi kuva akiri umwana Lolilo namushorera amavuta naragenda iwe gutora amavuta je narisiga mu korogo ya Lolilo akora amavuta meza
demiseze je nari umubetisi nari siga mukorogo narera Lolilo yakora amavuta meza cyane iyo tararayifise naragenda mu Nyakabiga aho yaba agenda gutora amavuta Lolilo rero namubya mwana namanda musanga ahantu hose nagenda gutora amavuta yaba Lolilo naramusanga ujya mwana kandi ngomba kwa papa wa Lolilo yaba muri famille ya papa wa Lolilo hajya mu kigwati sinone umbwire yuko umwana wowe uzakumbwira ngo ujya si papa wawe nkakwemere abana barafise ubwenge no impossible utisha ni kuni bijya bintu yagize sivyo ko expose la ego just shaka kumwinjirira kuko jewe na Shani Queen nta bucuti burebure dufise ariko nkuko turi muri entertainment n'ari muri entertainment ni sawa Nelly Nat pole sana ibiki mugabo nkumu na Jones wo muvyeyi umusumwe Shani Queen yarakwiye kureka gushira ko expose igya life y'ugya mwana kuri networks kuko Lolilo ntiyigeze agenda kuri rezo social avuga ati umwana suye wanje malgré aho yabivugira hose ntiyigereze abishira kuri rezo social Shani Queen kubishira kuri siko yarabizi Lolilo bien sûr que we biramaze igihe yarabizi araciye imyaka nk'ibiri cyane abizi lemera gutunga umwana atari gwewe no it's okay na ba Yozefu yarareze Yesu Okay, nka Queen of Bears aramenya yuko umwana ikije gihesha ni Queen abivuga. Narabimenye haciye 7 mois. Narabimenye mugabo qu'est-ce que j'ai bouclé akabine kanje. Ndavuga ati na kabine ka start ndagira. Kandi ndazi yuko jewe nyene hari umumanager ari hano na telefone turayivugana karavuga ati Nelly ndagusavye ivyo bintu ndabizi mbwa ndagusavye ntubivuge ndambe ati jewe ndubaha abana sishobora kubivuga batapambana uko canke watinya ati haba bigukwegara no ndubaha abana nakubwiye je passion yanje abana ndabubaha ndi wa muntu mbunguma shaka kugira ikintu hava ba blesser like sishaka kwitera uyu umwe basabe blesser na mama wiwe ego yapana Nelly Nat okay Queen of Bears amenye neza yuko igesha ni Queen abivuze umwana yuko aciye telefone na Paul ati ibintu nibiki ego nyuma yahaje ara telefone ndafise amakuru ya telefone Lolilo aramubwira ati papa nashaka twicare tuyage uko ibi bintu ariko ararira umwana nyene kweza Lolilo nawe ne vyaramu ariko Lolilo nawe yavuze ati jewe umuntu dafitaniye umwana ni Shani Queen muga Chanela dufitaniye umwana he must do it kuko ategereza kubikora kuko aho vyari bigeze ategereza gushiramwe mabisi nk'umupapa ari mature and responsible kumanuzeye yiwe kuma ntuze bonovuga kuma platform yiwe canke kuma rezo sociaux yategerezwa kuzibirira akugara nk'umugabo adashobora kujya mu rugo rwiwe rutugaye okay hari nakandi kantu yavuze ati like harakantu yavuze ngo jengo Lolilo ntwigeze dukundana Nelly Nat tuvugana ukuri friend Nungore barakunda nka jewe aho nakuriye nakuze nzi neza ko Chanela akundana na Lolilo nivyo barakundanye tubandanye reka rero babandanye bariko baragira zuguru mugabo bakuremwe umwana ku marezo sociaux nivyo keri bakuru umwana ku marezo sociaux mugabo Shani Queen I respect you I love you you are my elder sister but please umwana ntusubire kumushira kuri rezo sociaux ndabigusavye yaramaze kubishira nasubire bihagarare nasuye gushira umwana kuri rezo sociaux turakunda umwana wawe ni Burundi bw'ejo rikazoza kejo ntituzi cazova peut-être jazotubera ministre atubera umuserukizi w'igihugu nukuri tabigusavye dada wa taifa nabikuomba Queen of Bears arabigusavye umwana ntusubire kumushira ku marezo kandi nawe usanga dada wa taifa aze papa umwana mabarira tubandanye Okunzi wakazi wa TV turi kumwe na Nelly Nat dada wa taifa Queen of Bears you know what so ndi kubona Nelly Nat ndagiye sana no kuba turi kumwe turashaka tumenye mu gusozera I have so many things ibintu byinshi nashaka kubaza nabikubajije ariko turashaka tumenye Nelly Nat ni nabahe bantu bafitane beef muri industry jewe David balio ntuvuga ati ni balio I don't give them a fuck, man. Please so, tell them firstly,
I need to be clear for this thing. Jewe umuntu azi ko dufitaniye beef arizi. Arizi. They are a team, I'm the one only. Yeah? Bisigura yuko ndumwe nawe ni benshi. None wumva the undertaker mugani w'abanuze. Urumva bon nituriya just shaka kuja ngaho ngo mvuge nkuko bo bavuga ngo nituri the same level. Iyo ni nozeye ni mindset lead down. Yani bafise nari gutukana mugabo ni bibi. Bafise brain yabo ili like inoze like ndakirege ukivuga bavuze igicego. Bon musanzwe ntushobora kuvuga umuntu ngo uramusumba level ngo jewe ngo ujya ngo nitunganye ubuzima no whatever the life umuntu abayemo you need to respect it. Nituri ngaha Kelly kugira tugire de competition Imana yaturemye gutandukanye. Nituri ngaha kugira jewe ngo ngende gukompeta ngende gukota imodoka ngende jo mvuga ati ni iwanje. Ngo kuvuga amajambo menshi interview ndi mu modoka ni iwanje no sikondi. Sindi wa muntu mvuga ati ngende kuyitirira ikintu kitari cy'uwanje. I respect my life. I live the simple life I had. I thank God. Hama ndabandanya ubuzima. But uje muri the way wanje ukaza kunyinjirira muri my life. Kandi uranabibona. Uranabibona kumuneka I'm the lion navutse mu kwindwi. Abantu bavutse mu kwindwi n'abalion. I'm the lion. Urana kujya nje gituma hajya ubona rero mporanukana ku masters. Hajya ingo iba yamaze ibambe iriyo iba yamaze kugira gushavura cyane kandi uyatatse biragoye kugira uve mu mutego. Nico gituma rero jewe sinihanganira umuntu nkoyo. Ubaye umuhetazi ndakwereka kuri umuhetazi ndagira ndakatariye je nubu baracafise amanimero yiwanje kandi mpora ndabibona. Narasiprimye narablote parce que nariye ngeneye nabo riye yiki turabahetazi waranyeretse kuri umuhetazi ati Simbizi ugasaba gukorera kujya ikiganiro kujya TV arabizi wenyene Simbizi wa semavumba urabizi nakubyo ugasura gukorera ikiganiro kuri rya TV online ndakubloka ushaka kuyivuga gato ushaka kuyivuga ndayivuga kubera sawa let's go none murafitaniye de relation ndijisho ryo mu bandi like je ndiko ndondera amakuru nico gituma rero Simbizi namubwiye kujya ari ibintu umuntu ari méchante uramureka akaba méchante kuko hari abantu Imana irema naho mwogira gute ubaze kubona umuntu abantu barenga plus de 10 100 1200 bashaka kuvuga ati yangiriye ibi yanzibiriye ibi yaratse gutanga nimero ku ba diaspora barangenera madiri ibi nibi waraba Star Boys ni beef Star Boys yaramukubise ari ibintu tutavuga waravyumvise nabibonye iwawe sawa Star Boy ntibumvikana arandiri promoter barashwanye abandi bashwanye ni bandi Landry promoter Star Boy ni benshi ko none mwico gihe abo bantu bose existe gaere ni none abo bantu bose murinze bona muri mu mugumwe ni muri ko murahuza murabrokana na mabifu none uwo muntu vraiment ashaka iterambere ashaka gusubiza inyuma bakunze bakaza TV dropping a comment uwo muntu ramuzi dropping a comment abandi nabo bakavuga ati Jo gituma jewe vraiment abaheters barahari ndabazi kandi ndabazi yindi side nabo uzovuga ati ntaco dupfa turagipfa kirahari babe bavyemeza kirahari cyo mumva cyaruzi izo kucya abantu wowe usohokana yambusohokana n'umu DJ nyambusohokana n'umukata makuni nyambusohokana n'iki abasohokana n'abazungu mubareke tumebarikiwa nyambatari inzu yanguriye atarangurira inzu atarangurira imodoka atarangurira iki batusohokana n'umuzungu niyo niteka iwanyu barasohokana n'abazungu oya Nelly Nat asohokana n'umuzungu iwanyu murasohokana n'abazungu no eske uzogira taye nk'ikidajo cha Primus yubitse hama gucushaka gusohokana n'umuzungu uzogira taye nk'igipatapufu nk'ipopotamu ucushaka gusohokana n'umuzungu uzoga umuronka abandi nyene banakuja banakura mu mugu banaenda
ndo hivyo njo gituma rero ifoko abantu bategereza kurekana no kuguma kwakurikiranira umuntu kera ateye imbere ni vyiza Nelly Nat ateye imbere jazoronderera idiri keri ateye imbere jazoronderera idiri Nelly Nat gomba buri umuntu wo hejuru wamukenera umuntu mutoya ivyo bintu barakwiye kubitanga nico kintu kibuze muri iyindi side nabo atigabanya bla 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 ukora ibikogwa jewe ngabanya bla bla urazi gituma bavuga gutyo jewe ubwa mbere hari studio ninjiramo Nelly Nat tuvugishe kuri haracindwa Nelly Nat tumvise bamuvuzeko eske bo baheruka kuvugwa ryari bo boko jewe nabahaye hite bakanasura n'amakova ngo twinjije ngo aba followers abana ubu barabisubiye ati vuga twiterera imbere vuga natwe no gutera imbere gute they don't have nothing nushaka kuzanga ufise TV online irakugaburira shima ngo uze kumbwira jewe Nelly Nat ngo nsintera imbere eske urazi ivyo nkora urazi uko mbayeho urazi n'ikintu nakimwe ko ari kwakundi kwiyumvira nabi urya muri kuriyumvira mbe Nelly Nat yaraye gute ushaka kumenya Nelly Nat yateye imbere gute ko sinigera mpibri je ubuzima bw'iwanje sinigera mpibri ubuzima bw'iwanje nta numwe azingene mbayeho ni wanje haza abantu ariko urabazi jewe sindabamenya shoko kubona abantu banzanira ivyo baba barakoranye afite amantene baranzanira bamenye yuko jewe nicaye menye umuntu wose wo muri entertainment mbanzi ubuzima bwe mbanzi uwo yescrote mbanzi yo vyagenze gute nico gituma rero jewe singenda kurondera amakuru jewe antene zanje ziranzanira amakuru kugira ndayavuge ko nkaca mbakana aho nyene gato eske uburi siri yuko ayo makuru bagoye ariye urayitoholeza neza barivyo ukanafata umwanya wo kubitohoza byene sindabitohoza ko nta mwanya mfise ahubwo amantene aragenda gatohoza kanzanira ivyemezo that is why nicara gucara ka telefone kanje nkabandanya ibikogwa nkaza mbona Nelly Nat yari video y'umukobwa araba n'uyu abahanahanaha point shire kuri stati ni mubanyi wanje ushaka ndabikwereke oya cyo gituma jewe nta muntu ninjirira mu buzima nta muntu nkenera kumenya uko abaye kuko je ndi umuntu nukuri ndi umuntu nakuze mu muryango w'abafite urukundo mu muryango tutagira inzigo iwacu haragenderwa twakira abantu bose bato bakuru umva sinkeneye kumenya ngo nakayabayeho gute ahubwo jewe mbashaka kugufata wewe kugira ushike ku rundi rwego ejo uzomvuga ati Nelly yaramfashije ikintu cyo kintu nkuru very good thank you so much ni Nelly Nat bazi numva shaka gusoza ariko hari utunye numva samavye ni Nelly Nat samavye kuma binzamula hari ibintu byinshi kuma binzamula Imana ishimwe ati bumvise mikoro nayishize kule okay ni Nelly Nat umvise izina rya Nelly Nat beshi bakuzi nk'umuntu ashwana bakuzi nk'umuntu ahala bakuzi nk'umuntu eske iyo image wowe image wonekaye muri population y'u Burundi umuntu ryari yandondeye kuri business ko urabona ko nganzi ko kazi nkora ibintu by'amasafaris tours tourism nivyo ndimo is my own company hama arandondera ngo ushaka ngo tugire ibi nibi go traveling ibi nibi ndamuha byose ndamuha budget tarife byose acambwira you know what narisanzwe ndakuzizina mugabo sebwa yagenawe narinzi nguru munaka bimwe bavuga ubwa mbere ati finalma bakuvuga nabi kuri rezo social cinambwira ati I don't care about it. What I need ni dukore business. Wowe uraza ku kazi unzanire ayo mahera tuvugane hamba tutangure processes. Okay je sinkaze. Ntukaze. Kandi je sintukana. Jewe ntuka uje kumvyonga. Kandi ndamutuka vya vrai hapana kumugeza hagati. Moi je provoque pas. Si tu me provoques, je te provoque elle. Chamera gucha. Ndagutuka. Kwistati amajambo nyene. Ndamu nchafuza ko na jewe sinaguchafuje. Why uza kunchafuza?
uza kuncavuza kubera iki sindi njyajya ndagutuka arakantu bashaka kubaza kandi ndasavye ko yanyishure hari je muhanda abastati yawe gacengira nkobwo kandi tambona ngacengira ati nuri vraiment amajambo Nelly Nat yanditse kuri stati yiyumvire ko hariho like hari jambo nyine uvuga direct yiruka ndumwanditsi ibintu nyine ndashaka kuvuga ati ndumwanditsi kuko nize anye nibishikuka bloka bamwe bamagatire kandi ndamu-block ntakibone urazi ko je sukuyemera je famille yanje n'abantu bari mu nzego benshi famille yanje sasa rero jewe n'ukuri birangora ku block mugabo iconzi coco baranyo barazi yuko ufise ubwo busazi bwo mitsatsemetse mugabo ande dose barazi wondiwe kuko ziga stati ni Nelly Nat Queen of Bface aha bandi ku biro ndiko ndakora abali Nelly Nat yakizima okay ni Nelly Nat nkuko kurikirana ibintu hafi turabonye abastari b'u Burundi baragize concert ari benshi bari hamwe like mugabo harabidoze shakata mubaje ko ndi direct je ko ndiko ndatukana Bface ali doza ati ulavye imitwe y'abastari bari nga lakini Bface leo unaenda hapo unalaumu wa fans you are there because of them abafana nibo bakugize wewe Bface yaranayivuze ko bamugize yaragize mukuru ku bafana vraiment nawe uraje ngo bafana ngo nibo batuma ngo nibo bafise amakosa nibo batuma ngo twe tudatera imbere umuziki wacu udatera imbere no ahubwo umufana ni wakugize kuko umufana yego katira no munsi umvirizwa nande nararabonye interview nko mu defense uravye imitwe y'abastari bari ngaho mu wese akazana abiwe no ntushobora gufata Bface umugereranye ushire hamwe tuvuge nka apana tima umushire hamwe nka oya babo je siniko ndabavuga mufata ntushobora gufata Bface na Rema cyangwa ufate Ruge na Bface Rugaje nzoja kuraba Ruge parce que uravye n'igihugu Nigeria muziki wabo uri kurundi gwego mpuzamakungu bajya baramaze gupasura none ushobora guca widogera abafana ngo bagiye kuraba Ruge ngo we baretse kukuraba please hari ibintu mukwiye kumenya genda mube update murondere mugire mumenye mu gukora concert naho mariage ziraba samedi ugasanga watumiwe ahantu hatatu wowe ukaja ushaka umufana rero ntushaka kumwitegeka ati uzoza kundaba hari igihe uwo munsi uwo mufana wawe ashobora kuba yarafise urubanza familiari akavuga ati sinosiba urubanza rwo muri famiye reka ngo nje kuraba Bface nzoja kumuraba undi munsi naho nje nasohora indirimbo nkayigura kuri limited canke nkayigura hehe nzoba ndamuterere mugabo umuryango n'umuryango cyangwa usanga umufana yaragwajije kubera ivyo vyose badavyiyumviye ariko Nelly tuvugana ukuri sivyo uravye ahantu sivyo reka tuvugana ukuri uravye ahantu mona wa Dali Bface Fariaz Satbi Lolilo umva babastari nyene bariko bajya nyene baronse babashime bajya nyene baje kubita babashime niko bangana bajya nyene babaronse baraduga ruguru bakora izo concert hama babona abafana babo mu gisagara ca Bujumbura abafana nta bafana benshi babafise bari gisagara ca Bujumbura abana mu gisagara nabo ni babana ubu Android zisigaye ziri muri mu badoresa nabo bagenda kwirabira Ruge Rema kuri TikTok none uzogenda kumbwira abafani bande birimani mushime bajya bafana mwarose mushime no okay nakubare sana ni tukira aho nyene hari ukuntu bavuga ngo abastari bidoga twese n'abastari hari n'abantu benshi bidoga ati bavuga ati abantu bategura ama concert baguma batima ko abantu bo hanze gusa bahamahera menshi sana mugo mu Burundi ugasanga umwana akamuha Simbizi niwe yigeze kukivuga yavuze ati Timaya bamuhaye sasa nka nimero satipingo bacha muhima ari kombi no Timaya uravye izina afise ukaraba nibige navuze raba n'igihugu bariko baravamo ushobora gucuza ngo satipingo bamuhaye bamuhaye seruna management nuko yagiye kudiringa nuko bavuganye none keri wewe ni wambwira uti jewe atari senkani mileneri sinza muri press conference yawe setu kubera jewe mba ndagukeneye jewe Nelly Nat navuga ati keri ndamukeneye kubera mbonye fan base afise abantu baza kugirane kuza kuri yo ifoko ngirane ifoko ndayamuhaye mahera utegerezwa
none keri wowe niyo wancira ijana eske ntagukeneye nzo kurondera numva na Satbi binyamba bamuhaye imiliyoni zingahe bazimuhaye kubera nizo yaciriye baravugana barayamuha. Hari umunyarwanda nigeze kubona avuga ati nta murundi numwe yoza kuduha shonga ha mu Rwanda nta nabo rekana na DJ Hadi nyamba ni jihad nyamba ni rekana DJ Hadi achana na upende usituletee upende ukiugie tuharibia watoto hapa areke kandi ibintu bafanda bivuga areke kugushaka ko abahungu bo mu Burundi bamuhurumbira urya n'umupede ageje azotwononera abana kubera iki batoza gukora show yaravuze mbwa Natasha yaravuze Fizo yarafise Satu Kidumu ngo bakiri bose ko baba double nta muntu umwe gasho baba bakeneye kuronka audience y'abafana b'abarundi. That's why okay Nelly Nat reka tugushimire murakoze cyane. Nelly Nat muganda ufise akantu nshaka kubaza Nelly Nat when you look at yourself are you beautiful? I'm more than everything in the world. More than beautiful actually. More than everything in the world. Ndamubajije kibaza batumvishongeza ndamubaje ati iyo wilavye wait batumvishongeza ndamubwiye ati iyo wilavye uri mwiza Nelly Nat. Je sindinda kwiraba sindinda kwiraba kuko the Milo imajewe jenyene imajewe kandi ujya ari muri the Milo is a copy of me. Because of I'm beautiful. Oh my God. I'm so beautiful and sexy also. Girl, sexy girl. Kandi setaye nziza. Inda yanje nta madoda niriko iri pla. Urumva se inda y'ama abdomino cyangwa ndakwereka. Sizanda zikatamwe kabiri wicaye hengaka. Urabona inyenye yanje. Urafite sinyenyi wanje izi nyenye ziwacu imitwe yacu bahora bayikata bagaca bagenda gushira ku masamagi zizaziruka Jesse mfa kugendera hariho hose nakuvalisa Nelly Nat the safari yazina Satbinga bavuze ati muhe award umwe kubera tola mu muri ababiri Satbin ntanuze Satbin shinge twumva mugabo rero ikindi kintu iyo ntuze iyo kategori wabagize bakoze gute ja dufate na region akabasi dufate is not a mean region no actually no okay according to me kagenda bazanye babiri Satbi na Farias ucumbwira kategori ushaka mu ndabahamwe wawe mukuririmba ja dufate kuririmba bose bararirimba none jewe menya ati uyu yasohoye iki yageze iki ni album ni iki ni song y'umwaka ni biki I want to know that. Okay deka ntaje ngwereke kandi korohereze uravye igihe Satbi amaze igihe aririmba na Farias igihe amaze igihe aririmba uravye amahiti bafise umwe vuga ati Satbi no muha award cyangwa Farias no muha award. Nibaza yuko mwico gihe bipfanye n'ibikorwa baba bakoze umuntu yoronka award sero n'ibikorwa bafise muri uwo mwanya mugapuro mu majesi mbona award wonoyi hano fumafata award nkayiha abafana babo hagati ya Satbi na Farias ntamwe muha award ndayiha abafana fresh tifise abafana nibo batuma abasatsupi bafana nibo batuma babafizo ofite izi comparison nizo mukwiye kuza murakuraho mwebwe ba promoter bayo ni basigaye barakundanye ubu nta beef hari hagati ya cyane natwe urumva izo comparison muzikureho satsu barakora fiza arakora award weekend yo urashobora category zitandukanye umuka mu award kuri category yiwe undi kamu award kuri category yo ko fizo ntangana na satsupi ntangana na fizo satsu bakwiye kuba Fizo ko Fizo ni mukuru wiwe Fizo nawe akwiye kuba Satbi ko Satbi ni mutoya wiwe that is it na kindi safi dufise Birimani boy nga dufise Birimani boy rimwe abatipe babiri urabizi umwe bavuze ati okay la position est toujours ma force sivyo lindira gato oya gato oya sishaka guteranya bavuze ati tora seruki sera tonome tonfitire tonome tonfitire bazi umugabo wawe muri fitire no muri bajya nta numwe ubwa mbere nabana kuri jewe ubwa kabiri barirabura uravyumva ubwa gatatu n'aba celebrity na John du celebrity rero iyo duhuye aba celebrity babiri yo batwaranye ntibubaka
harabamwe ama challenges menshi nico gituma rero je muri bajya ahubwo jewe noba kucinga kugira baje imbere umuntu ubona ati nomuha amashansi aje kundiraga oya nta numwe yoza kundiraga ko baranyubaha Kiriku is a charge for me Kiriku n'umuntu natanguranye ubucuti 2016 we 2016 Kiriku wari umunsi 2016 Kiriku nari ndamuzi jewe Kiriku 2016 yaramanuka akazi wanje ariko ivyo vyose ni hari abantu batabizi Kiriku jewe tubonanye anyubaha n'ubu no mu telefone wakumva ingena mpamaga nico gituma Nelly Nat tumenye ko akunda umutipa ameze gute basi oya je sinkunda jewe narakunze narahejeje asigaye ko ndabishira mu ngiro amazi mugaba tipe birabura vraiment namaze kumva yuko kuri barambabarira je nshaka gutanga inzoga nta bindi nishacoka n'abazungu nataka samuzunga nitiye ndani muzungu yani tiende na muzungu nataka nitiye ndani nakubali ibyo gukunda narakunze narahejeje ubu hasigaye ko tutanga inzoga nta bindi yari aracaye baza none umuzungu ibiki ntawuzi ko ari uyu ntawuzi ko ari uwundi mugabo icumenya gusa umugutona mahombe. Thank you so much. MW bisigura Misiteri Willy. Mr. Willy afite imejenia Willy Misiteri Willy musunze mukora ibikino nafete tugira marketing ya communication wabonye na records ndagutwara mu mwanya ushija kureba records tugira live music abantu ba gospel bashaka gusora umuziki mwiza barahawe ikaze muri studio recording afete byose birimwe urumva ni media MW media byose birimwo abashaka ama graphic designer amafoto ku ma diplome ku ma mariage ku bikina musi wawe ugeze urashaka kutubwira turaza tukakugirira kieti isi kwa kieti I'm assistant assistante kandi nkaba nanje mfiseho nozeye entreprise touristique yitwa Nature Burundi Safaris Tours uco vyumva wo bagibaye Tanzania ibintu vy'amasafaris gutembereza abantu kwerekana ivyiza vy'igihugu urumva Nature Burundi nature igihugu cacu ni green country niko tuyita ni green country niko abazungu bahita rero dushaka kwerekana irya nature y'igihugu mu gutembereza abantu tugira ama package amanuze ama boot camp ama party atandukanye ibintu nk'ivyo turabahaye kaze bashaka ko dukorana turiko turategura lancement officiel kandi twaratangiye no gukora documentaire yerekana ibyiza by'igihugu twaratangiye kuyikora apana kumva ngo tugira tuyikora twaratangiye kuyikora ubu uzoja kuyikora biramusha twaramaze gutangura vuba tuzoyiberekana dushaka ko iba mpuzamakungu izocuruje ku ma platform atandukanye no ku ma media atandukanye kwerekana ibyiza by'igihugu ushaka kuduterera ushaka kuza dukorane urashaka kurondera Kelly akabuha contact ukandondera kugira uzoboneke ku ntuze yacu kuma publicité ama brand amabashe vyose tukaje dugushirako broadcast abakunzi bakazo TV besi boko makuzo kutukwikirana samvu on pano murabizi Nelly Nat akajambo kamwe kuba haters kuba bakunzi ba subscribe kuba bakunzi bakazo TV nakandi kajambo kamwe uvuga tujya dutatu kuba haters bawe kubunzi bakazo TV no ku bantu bagukurikirana cyane kuba haters nakundi cyo babwira ni bakaranga isumu amabayinwe kubera 2023 bazoba baratro kandi singabanya doze kuri stat narongereje ego kandi kindi kipiti kuko nafise aba haters sishaka gutera imbere kuko biri mu byo nize ndakeneye aba haters negative comments zidatuma mba uwo nzobeje hajya ukiraho nyene hajya umuntu wese akwandikiye cyo saving numero yo direct n'abanyandwisha nyandwi ndashirako nayo gutandoga you are not the god ama kubakunzi bakazwa TV ndabakunda cyane mwakoze kutugendera muri MW Media and Nat Burundi Safaris Tours mwakoze you welcome kandi courage Imana ibaje imbere mu bikorwa byanyu kandi zera yuko ino interview dukoze yogira icihinduye kuri TV online kugira ubone yuko ndi queen of best dada wa taifa
abisigaye n'ibikica mvuga ku wundi abankunda Yesu abahezagire cane narogejwe n'amaraso ya Yesu namwe mwarogejwe ego je nakuriye amapentekote numbone narahinduye imishatsi vyose waraguye oya mfise icete mu mapentekote kandi nta handi ndabakizwa nkama ndabakunda cane Yesu abampezagirire mubandanye urwo rukundo musupporting Nelly Nat musupporting Casual TV nakamize urumva musupporting Kelita Onere aka Chris Brown sinzi ko ni Chris Brown wa fake kuko original abafise inzobe hama mubandanye muri ko murabasupportinga mugira ama share comments kugira twese tugire urunani dutera imbere kugira umufuko wese uronke ico ubika munwa nawo uronke ico urya Shanda kombole Wadari, thank you so much. Merci beaucoup mwakoze kutukikirana. Mugume subscribe, mugume mugira ama like n'ama share actually kugira ngo ntubone video wenyene n'abandi bose bazibone. Murabizi jewe ahantu hose ngiye simenyegwa. Sikuri Casual TV naho ndoja handi simenyegwa ngoma ndabavanga all the time. Pana kuvuga ngo tumenye no actually. So thank you so much. You are welcome everybody. Mugire subscribe, share, like na comment. Samvu onsoro byenda. Casual TV. We want the words. The solution of all dreams.